Radio PSFM y'igihugu aruka turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muherereye muri kano kanya turi kwigenekerezo rya 9 ruhuma umwaka 2024 iradio mushobora kuyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu rurimi rw'ikirundi mukayumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 ingingo nkuru bashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi si wo muti womara ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda wo n'umwihwezo wa Karayenga atanazi umumenyesha makuru yigenga agashimwe kahariwe umushikiranganje w'intashikirwa yahize abandi mu by'imigenderanire n'iterambere kahawe Albert Shingiro ngo yoba yakaguze mu ntumbero yo kwitegurira gusubira umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca mu ntara ya Bujumbura Rurale abanyagihugu barahagaritse umutima uhagaze n'urujanuruza rw'abantu bitwaje ibigwanisho baguma bibonekeza mu muraza kubyumva muri aya makuru mugira mu yashikirizwe na jewe Geoffrey Bertrand muhinga bw'ivyuma hariyo Chanel ntiharirizwa kaze mwe umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maroha mu ikambi ya Mahama avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza umutumba ni Burengo arashobora kumwerekana ari muzimu no munsi akavuga ko uwo muntu ahari muzimu ushaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu none umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi unone nimba jewe dupfa karindi nk'ica umuntu eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwo ubwicanyi ivyo rero nituje kuri byinshi reka ndakubwiza ukuri rero hariho impfu zirabaho impfu nimba jewe nshwanye n'umuntu tuga akabamwo umwapfa ikibi cyane ariko rero nkuko nabivuze hari ibyo ntazi nanje nkuko nabikubwiye je n'umunyagihugu reka ayo makuru tuyahere mu by'umutekano muri komine Giharo umuryango wa Josue Iraganje twababwiye mu makuru yacu aheze ko yishwe n'imbonerakure uri kurategwa ubwoba mwikete yarungikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu se wa Josue Iraganje yishwe n'imbonerakure muri Kigarama guheze avuga ko umuryango wiwe ubangamiwe kandi ko ushobora kwicwa Leonidas Nsabimana yemeza ko kuva umuhungu wiwe yicwa kuwa 20 Kigarama uyu mwaka umuryango wiwe waciyuja mu kaga avuga ko abakoze ubwo bwicanyi batera ubwoba ko bagiye kubica vuba cane hamwe umuryango wohirahira ukitwara uwo muryango uba muri komine Giharo mu ntara ya Rutana umuvyeyi wa Josue Iraganje asigura ko byose byatanguye ubwo bubisha bwaraye bubaye aho witwa Siriake komeza urugendo yazanira amafaranga uwo muryango kugira ngo ureke kwitwarira abo bakoze iryo baramurantunga Siriake yasiguye ko umuhungu wa Leonidas Nsabimana yishwe n'impanuka ariko uwo mugabo yaranse kwemera ibyo bivugwa aranka no kwakira ayo mahera inyuma yo kwanka ayo mafaranga Siriake komeza urugendo yavuze ko uko kwanka ayo mafaranga bishobora gutuma uwo muryango wiwe uhonywa wose abavugwa muri iryo terabwoba ni Bernard Niyibizi arongoye imbonerakure muri komine Nshasha ya Musongati akaba n'umuyobozi w'indero muri komine Giharo akaba avugwa ko ari kwisonga muri ubwo bwicanyi Siriake komeza urugendo n'amasumbuko Sostene umuyobozi w'ishure shingiro rya Bugongo n'uwitwa Juvenale hampande y'ugutera ubwoba bwo kwica uwo muryango ababanyi ba Leonidas Nsabimana nta burenganzira bafise bwo kuja kuramutsa umuryango wiwe canke kuvugana na bawugize se uwo yishwe avuga ko nubwo bitwaye mu gipolisi akanabimenyesha Lydia Nihimbazo musitanteri wa komine Giharo
atana kimwe cigeze gikorwa. Eka na parke ya Rutana ntiyashoboye kugira amatoza kuko ababibonye barankiwe kuja gushinga intahe bagategwa ubwoba n'indongozi za CNDD FDD n'indongozi zo mu ntwaro. Muri iryo kete Leonidas Nsabimana asaba umushikiranganje Martin Interetse gukora uko ashoboye kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bacidegembya aribo Bernard Nibizi, Syriaque Komeza Urugendo na Sostene Masumbuko hamwe na Juvenal bahagarikwa. Asaba umutekano ku muryango wiwe n'ubutungane bwigenga kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bacigwe urubanza. Izo mbonerakure zikekwa ko zagize uruhare mw'icwa rya Josué Iraganje zaranavuzwe mu mabi menshi muri komine Giharo. Imiryango yabuze ntiyigera ironka ubutungane kuko itega ubwoba n'indongozi ya CNDD FDD canke abajeje intwaro. Buramatari Olivier Nibitanga nawe nyene aragirizwa kenshi ko ashira igitsure ku butungane kugira ngo ntibuhane amabi aba yakozwe n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rutana no muri iyo komine ya Giharo. Imbonerakure zitatu ziri mu zagandaguye Josué Iraganje zifungiwe mw'ibohero ry'iyo ntara kuva mu kwezi kwa Nzero guheze. Haraheze iminsi abanyagihugu bo muri Bujumbura Rurale ahitwa Mbare na Gasarara bahagaritswe umutima n'abantu bitwaje ibigwanisho 11 baguma bibonekeza muri ako gace. Amakuru ava yavuga ko abashinzwe iperereza bategetse buramatari w'intara guca hahabwa ibigwanisho rwaruka rw'imbonerakure rwo muri ako gace kugira bahige abo bivugwa karabagwanyi binjiye. Yamara amakuru ijwi ry'urwaruka twaronse yemeza ko ari urwaruka ruva ahitwa Mwisare rwarungitswe mu zindi komine kugira ngo bikunde hatangwe ibigwanisho izuba riva ku mbonerakure, ari navyo bihagaritse umutima abanyagihugu bababona mw'ijoro bakizura bambaye inkoho bose. Iyi nkuru tukazoyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ngaho muri ico gisata nyene hagati aho inyuma yaho haheze iminsi havugwa uruja n'uruza rw'abasirikare ipereza n'urwaruka rw'imbonerakure ku mipaka ya Ngozi, Kayanza na Kirundo aho Burundi buhanira umupaka n'u Rwanda. Kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yagiranye inama mwibanga n'abatware bo mu ntara ya Kirundo, Kayanza na Ngozi. Inyuma y'iyo nama yabonanye n'ababuramatari batwara izo ntara hamwe n'abajejwe umutekano. Ivyavuye muri izo nama zose tuzobigarukako mu makuru akurikira. Nari nabibabwiye mu ncamake havugwa agahaze kugashimwe kahawe umushikiranganje ajejwe ivy'imigenderanire n'ibindi bihugu yahize abandi muri Afrika gatangwa n'ishirahamwe Business Executive Group Limited rikorera mu gihugu ca Maurice. Aka gashimwe bivugwa ko kaguzwe na Albert Shingiro mu mugambi wo guteguza abarundi gusubira umushikiranganje wa mbere ndirako buca batazira ndakugarika. Inkuru ya Viateur Tori haragira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Ruhuhuma umwaka wa 2024 niho ibimenyesha makuru vyose bikorera umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD byazinduka bishira amakuru ku mbuga hwaniro bivuga ko ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro ko yaronkejwe n'ikigo Business Executive Group Limited gikorera mu gihugu ca Maurice. Inyuma yaho abatari bake ku mbuga hwaniro babyakiriye ugutandukanye, aho bamwe bavuga ko ari agashimwe akwiriye, abandi yamara bakavuga ko ari agashimwe yiguriye kugira bigaragare ko ariko arakora bigashimwa. Umwe mu banyepolitike atashimye ko tumuvuga izina ariko akomoka mwumwe mu migambwe ikorera mu Burundi yabwiye ijwi ry'ugwaruka ko uwo mukenyuro usanzwe uzwi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Yatanze akarorero ka hafi igihe Njerina umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yafashe urugendo mu bihugu vya Burayi akaza
avuga ko mpwemu yera yamugendeye kandi ko vyerekana ko amavuta y'uburongozi mu mwaka umwe gusa imbere y'uko Evariste Ndayishimiye yitoreza kurongora igihugu yaguze imihezagiro kwa papa asigwa amavuta nk'uko abantu bose babishatse babikora. Aha niho hatanguye kunugwanugwa izina Samuragwa. Haheze imisi havugwa amakuru ko Albert Shingiro ariwe ariko arafasha Ndayishimiye kwiyambura umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca batazira ndakugarika mbere bakabona ko mu ntumbero yo kumusubiriza. Hagati aho mu masaha y'umuhingamo umwe mu bandikira ikimenyesha makuru ca Ndayishimiye ikiriho yameneye inda kugwara yemeza ko ako gashimwe kaguzwe ataragakwiye. Inyuma y'umwanya muto iyo nkuru yaciye ifutwa mbere ico kimenyesha makuru gica kivuga ko ari abantu bacinjiyemwo bandika ibitari vyo. Ibi bikaza bishimangira ivyako gashimwe karonkejwe Albert Shingiro ku kiguzi ciwe bwite bikunde nawe asatire izina Mutama nk'uko ibihangange muri CNDD FDD byose byitwa uhereye kuri Nkurunziza Mutama wa mbere, Adolphe Nshimirimana Mutama wa kabiri, Evariste Ndayishimiye Mutama wa gatatu, Albert Shingiro ashaka kuba Mutama wa kane. Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka twarondeye abakorera mu ishirahamwe Business Executive Group Limited kugira batubwire ivyako gashimwe n'ivyisunzwe kugira bagahe umushikiranganje yahize abandi mu vy'imigenderanire n'iterambere muri Afrika. Gushika dusore iyi nkuru kuri ku butumwa twabandikiye kuri email yacu ntibigeze badusubiza kugeza iyi nkuru twisohoye. Viator Tori haragira Mungu urakenuye. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu tuyabandaniriza mu mpunzi. Radio Kisafa. Mwikambi ya Mahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda umwana agira kabiri yarapfuye ahitanywe n'umuriro kuw'Imana. Umuhungu w'imyaka 3 yarapfiriye kuri uyu wa kabiri ku bitaro bivuye ku bikomere bikomeye byaturutse ku muriro wadutse kuri uw'Imana uheze mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Uruhinja rw'amezi 9 rwari rwarokotse muri uwo muriro, ikambi yose iri mu kigandaro. Umwana agira kabiri yapfuye kuri uyu wa kabiri ku murango. Uwo wa kabiri yakozwe ko n'uwo muriro na nyina wiwe ararembye kubw'amasoko mu buvuzi bari bajanywe mu bitaro by'abasirikare by'Ikanombe mu gisagara ca Kigali kugira ngo bavugwe inyuma yo gucishwa mu bitaro vya Kirehe akarere kari mw'iyo kambi. Umwe mu mpunzi afite amakenga ko hashobora kuba amasanganya asa nayo nyene mu gihe ingingo ruhasha zitofatwa. Umuryango wabuze uba mu gisagara ca 17 mu gice ca gatatu ku muryango wa gatatu. Ababa muri ico gisagara bavuga ko bataye umutwe. Ikambi ya Mahama ihaye indaro impunzi zirenga 63,000 harimwo abarundi barenga 40,000 abandi bakaba ari abanyekongo. Mwikambi ya Nyarugusu naho muri Tanzania birabujijwe guca ibiti. Abarongoye ikambi baragabishije ko kizira kikazirizwa guca igiti mwikambi kandi uzobirenga ko ashobora gutahukanwa ku nguvu. Mukuru w'ikambi yabivuze mu nama yagiranye n'abarongoye abandi mu Barundi n'abanyekongo. Mugabo abarundi basa n'abarabwa niyo ngingo kurusha abandi. Kubw'abarongoye ikambi kwicira ibiti mwikambi azohanwa bikomeye. Babwiwe ko uzofatwa ariko aratema ibiti canke uzodomwa ko urutoke yabikoze azotangura gufungwa hakurikirwe kwakwa uburenganzira bwo kuba impunzi kandi ace atahukanwa ku nguvu. Impunzi ziramenyereye guca ibiti na cane cane kugira ngo basanure amazu yabo yasambuwe canke barondera inkwi zo gucana. Uburongozi bw'ikambi ya Nyarugusu bumenyesha ko iyi ngingo iri mu
ntumbero yo gukingira ibidukikije bakamenyesha ko ivyo bizoba no mu gihugu cose. Nyarugusu irimwo impunzi z'abarundi 48,000 inyuma y'ibitigiri bitangwa na ONU gushikwa kuwa 31 Kigarama mu mwaka uheze. Inyuma yaho hongeye kuba agasembwa mu migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda, Uburundi bukihutira kugara imipaka ibuhuza n'igice cy'u Rwanda. Atanazi Karayenga amenyesha ko ikibazo kitari ku gihugu cy'u Rwanda ahubwo kiri ku Burundi, akagira ko avuga ko gusaba abashatse guhirika ubutegetsi ko burungikwa mu Burundi bagacigwa urubanza ataho bihuriye n'itosekara mu migenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru twateguriwe na Odas Kabura. Mu kiganiro muri Sanga gitegurwa kikanashikirizwa na radio mpuzamahanga Ijwi rya Amerika cyo kuri uyu wa 8 Ruhuhuma umwaka w'2024, umushinga ntahe Atanaze Karayenga yahoze ari umuhanuzi mu biro kwa perezida, asanzwe ari inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru, umwarimu muri za kaminuza zitandukanye, akongera akaba umusesenguzi mu bya politike n'imibano y'ibihugu cyane cyane ibyo mu karere Burundi buherereyemo. Amenyesha ko kuba hari uguterana amajambo hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugezaho mu ntango z'umwaka Burundi bwafashe ingingo ihutihuti yo kugara imbibe zabwo zibuhuza n'igihugu cy'u Rwanda atari imvo zo kuba u Rwanda rwasabwe n'u Burundi ko bobaha niyo mbare yagirizwa kurongora umugwi w'abasirikare n'abapolisi bashatse gutembagaza intwaro ya Perezida Petero Nkurunziza, maze kugeza ubu akaba ataratangwa n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda nk'uko leta y'u Burundi ivuga, hakiyongera ko no kwagiriza ico gihugu ko gicumbikiye umuhari Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ibifatwa n'igihugu cy'u Rwanda ko ari binyoma gusa, kuko Red Tabara isanzwe izwi ko ifise ibirindiro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'uwo muhinga mu vya politike n'imibano hagati y'ibihugu, akongera akaba umenyesha amakuru yigenga, abona ko ico kibazo kuri leta y'u Burundi kitakiri ugwitwazo, kuko sentare y'akarere k'umuryango w'ubuseruko bwa Afrika EAC yaciye urubanza kuri ico kibazo, igira ko inemeza ko Mwisi Petero Nkurunziza yakoze amakosa mu guhonyanga ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha ryategeka ko atamukuru w'igihugu c'u Burundi yemerewe gutwara ibiringo bitatu. Atanaze Karayenga akabona ko kubona leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko imanye niyo mbare na bagenzi we uko ari ukwiyobagiza ibyashikirijwe n'iyo sentare, kuko niyo mbare nabo bagirizwanya ico caha gitakiri icaha, kuko bari bagamije kubuza Nkurunziza kwica amategeko, ahubwo iyo babishobora bari kuba bakijije u Burundi babicishije mu guharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Kubona rero leta irongowe na Evariste Ndayishimiye icitwaza iryo geragezwa ryo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda, ngo siyomvo ahubwo n'ubwitwazo, kuko ikibitera nyamukuru n'ubucuti buri hagati y'abarongoye u Burundi hamwe n'indongozi z'igihugu ca Kongo mu ntumbero yo guterana intege ku rugamba leta ya Felix Tshisekedi ihanganyemo n'umugwi M23 wabitwaje ibigwanisho bagwanya leta yiwe, bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bankwa urunuka na leta ya Kongo ibita ko atari abanyekongo ahubwo ko ari abanyarwanda. Umuhinga mu vya politike n'imibano y'ibihugu byo muri kano karere k'ibiyaga binini akavuga kandi ko leta y'u Rwanda ibyifashemwo neza mu kudashikiriza amajambo y'ibitutsi ku Burundi nk'uko Uburundi buriko burabikora ku mubanyi wabo. Abajijwe ku majambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'u Rwanda, aho yamenyesha ko abanyarwanda boryama bagasinzira ntibakangwe n'ibipurizo byuzuye umwuka gusa, uramutse ukojeje ko urushinge umwuka uca ubivamwo, Atanaze Karayenga yishuye ko ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari imvugo ngereranyo, kandi ko atabivuze ashingiye kuri uwo mwuka mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda gusa, ahubwo ari muri rusangi no ku bindi bihugu bitaraba ryiza igihugu arongoye. Abatari bake mu Barundi bagize ico bashikirije muri ico kiganiro bo bavuga ko badatahura uburyo habayeho kutumvikana ku bibazo
runaka hagati y'ivyo bihugu bibiri Uburundi buca bwihutira kugarana abarundi ngo ntibagendere ababanyi babo mu gihe hamaze igihe hari ukutumvikana hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko imbibe hagati y'ivyo bihugu bibiri n'ubu zikaba ari nyabagendwa. Bakibaza uburyo abarongoye Burundi basumbije ishavu mugenzi wabo Kisekedi, kandi bizwi ko iyo mipaka yugawe n'u Burundi mu ntumbero yo kwerekana ko bifatanije na Kisekedi mu rugamba arimo, avuga ko adahanganye na M23 ahubwo ahanganye na leta y'u Rwanda, ayagiriza ko ariyo iriko iramugwanya bicishije mu mugwi M23. Abarundi batari bake bakemeza ko baruhijwe n'iyo ngingo yo kugara izo mbibe yafashwe ihutihuti n'indongozi zabo, kuko ingaruka nyinshi ziriko zirabashikira ari urutavanako mu mibereho yabo ya misi yose. Bagasaba ko leta y'u Burundi yotorera inyishu ico kibazo hakoreshejwe inzira y'amahoro bita diplomasi mu mvugo ya politike, kuko intambara irasenya ntiyubaka. Odas Kaburo nawe ndagushimire. Mu gusozera aya makuru, uburyo ishirahamwe rya leta zunze ubumwe za Amerika rijeje iterambere USAID rizofashisha Uburundi kugwanya malaria uno mwaka wa 2024 ngo bwaradugijwe. Umuhanuzi ajeje kuyigwanya muri iryo shirahamwe amenyesha ko bwavuye ku miliyoni 8 buja ku miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika. Louise Mahan asigura ko basanze hatararandurana n'imizi indwara ya malaria mu Burundi biva ku ntambamyi zitandukanye. muri zo avuga ko harimwo no kuba hatariho amashirahamwe menshi yo mu gihugu ahimiriza abarundi kubijanye n'iyo ndwara nk'uko biba mu zindi. Nino ngaho dusozera amakuru twabateguriye. Nshimire mwese mwayakurikiranye, ntibageshane ntarizo ariko aramfasha muhinga bw'ivyuma. Uruganda rwa Radio Peace FM rw'iguruka rwatorokanije, namwe ndabakengurukire. Naho jewe Geoffrey Bertrand ariko ndabashikiriza. Reka mu nkundire ndabifurize akaruhuko keza kiyinga naho kwamwe.